mu kumushira mu rugo naramukoye ibintu byinshi nyene bikenerwa ariko ndafite zo bivugana kameme tumaze kuvugana ibintu byinshi kandi tugahuza nikimenyamenya turabana kandi tubanye neza urumva nibaza ko niyagira ico cyumviro cyuko tworirimbana canke je nkakigira atazonyima collabo canke nto collabo yego. Bakunzi ba K90 TV kaza mu biganiro vyacu aho turashikiriza ibiganiro bitandukanye ibiganiro twagiranye n'abaririmbyi bagira tugenegene n'ibindi batwiganira ku bijyanye n'ubuzima bwabo ingene bibagendera bariko barakora mu myuga yabo itandukanye nuko iyo mpamvu kuno munsi turi kumwe n'umuririmbyi wa Gospel Landry Perkin niba ntihenze Landry Perkin umuntu avuze Landry Perkin twumve neza na neza mwumva umuririmbyi wa Gospel umugabo umudame n'umwana Paul mama mu musicien umukunzi w'umuziki umu artiste umu chanteur compositeur ego numva ari umuntu yokumva ego mu muzika hanini urakunda igicurarangisho ukunda gukoresha ni cyane nkunda gukoresha piano piano ego twabibonye muri no mu ma repetition mwako murayivuza cyane ego kweri ki wahisemo piano bon atari gitari atari ngoma atari bindi byose ndabivuza narabivuza kera mugabo kubera piano yabaye disponible cyane ahantu nakuriye niyo naciye mbandanye cyasanga sigenda ifise ko ubumenyi bwinshi cavuga nti reka singume ntembera ku ma instrument yose reka mfata imwe ndayigira iwanje hama nuko vyagenze ni kubera ariyo yari disponible muri ico gihe nari nkeneye kwiga ego umuririmbyi wa Gospel mbega usanzwe nubatse mbega biroroha ego biroroshe ko Gospel benga kenshi kukijya no gufasha kwinjiza uburyo si cyane sinzi ngira na urayitubwira n'ivyo batariko biri mbega biroroha gutunga umuryango bivuye mu muziki canke ucukora n'ibindi ku ruhande bon gutunga umuryango umugabo urazi yuko yama yigwana ko mu tuntu twose ndiyaranje vraiment umuryango kabaho nibaza ko hano muri kino gisagara ca Bujumbura ni bake uzosanga bafise akazi kamwe usanga nyene bakora ibi akabari niyo adresse mugabo ugasanga hariho n'ibindi bintu ku ruhande utofata bitagira cadre wocu bivugamwo wocu uvuga ngo niki bon umuziki niwo nshobora kuvuga nti umuziki ndawukura amafaranga hama ikindi naco ibindi navyo nibatse ko ndakora utundi tuntu ku ruhande nyene mu buzima bwa mesi yose kenshi usanga abantu b'abaririmbyi bafise cyangwa abantu twakwita abastar bafise nabo bubakanye usanga kenshi ari abastar madamu wawe nawe nyene n'umuririmbyi kazi bon n'umuririmbyi kazi yego n'umuririmbyi kazi gusa nta ndirimbo arasohora muri studio arabikora ko très prochainement nyene bizogenda neza hama akayisohora yego kare kore nakaje keza ko camubwira na collabo mukora narayisaba aze no gusa yazorinda kusa ndazimvye ubona we nyene mu kumushira mu rugo naramukoye ibintu byinshi nyene bikenerwa ariko ndafite zo bivugana kameme tumaze kuvugana ibintu byinshi kandi tugahuza nikimenyamenya turabana kandi tubanye neza urumva nibaza ko niyagira ico cyumviro cyuko tworirimbana canke je nkakigira atazonyima collabo canke nto collabo yego byo mbega ubu umugezi ku ndirimbo zinga indirimbo mpasubiramwo kuharura mugabo nibaza ko ari nka 11 gutyo 11 ziri kuri channel yanje ya YouTube bon nta nahandi ziri ziwanje zose ziri kuri channel yanje ya YouTube nibaza ko ari nka 11 muri zakoze ko cyane wewe nk'uwayiririmbye ugati muri 11 iyi niyo nemera yafashije kuduza drapo
ubwo munteranye n'abana banje ko indirimbo zose je ndazifata nk'abana banje bon indirimbo zose imwe yose yari ifise ikintu yankozeko ego kuko sishaka kwandika indirimbo itankozeko canke numva ntaryohererewe iyo ariyo yose irafise ikintu yakoze ku mutima wanje kandi irafise n'ikintu yahinduye ku buzima bwanje rero numva umenga sinovuga ngo iyi ni numva umenga nyene niho bari sawa umuntu abantu banyumviriza bonyene nibo bashaka kuvuga ati turavye izo waririmbye jewe nashimiye kuko umuntu wese ashima bivanye n'amaguru yiwe mu ndirimbo ngabo je narinze ndazandika zose ziba ari guzanje yego none wewe mu kuririmba indirimbo inspiration ivana he ahanini bijya uririmba twavuga tuti biba byavuye he kuba byabaye mu buzima ku bantu ni ibyo ubona muri ico gishengero rikeneye biva urabivuze neza kweli kenshi ni bibaje byamfashije kubera ndirimba ijambo ry'Imana gospel ni ubutumwa bwiza ni ubutumwa je mba namenye nkumva ishengero rirabukeneye apana ishengero gusa nkumva n'abandi bantu bose mu buzima busanzwe ibyo bintu barabikeneye rero nico gituma nivyo niho inspiration vraiment iva ndaraba igikenewe hama bigaca bihurirana n'ibyo ariko biramfasha bon je nafashijwe gute muri iyo domaine canke ico nkimvira nyene nti umuntu afise ikibazo nk'iki yofashwa gute ntaca ndabishira mu muziki nkabishira mu mudiho hama nkabiririmba bon ofisi yo target yuko umuntu ameze uko yogira ikintu akuye muri usanzwe muri GGC Sound ego hari indirimbo muruka hari album y'indirimbo 9 iheruka gusohoka 15 mugabo barekuye 10 muri album hariko indirimbo 10 ni hafi 15 muri zo kandi uratereyemwo nawe ego kuki mwahisemwe kuririmbira muri GGC Sound bon GGC Sound ni muhira ni famille ego ni bon d'abord nisanze muri GGC ego numva ndakunda ivyizerwa vyaho hama kubera sanzwe mfise iyo mpano nyene yo kuririmba ca mvuga ntireka ndabe igisata gisanzwe gihari catunganirijwe gufasha abaririmbyi casanga niyo GGC Sound ca ndayinjiramwo ego hama nanje ca mbona hariho ico noterera hariho ivyo genda terera voilà ego uravye butumwa mutangira hamwe muri GGC Sound n'ubutanga wenyene urabona ko ugiye hamwe n'abandi hari hakunguko kabaho ariho ikiciyongera ko kubyisanzwe ukora ego gukorera hamwe byama bifise akamaro byama bifise akamaro kubera hariho icyumviro utaba wagize hariho nkuko nakubwiye ko target yacu kuba ari kugufasha abantu hariho wewe abantu utabuzi imibereho yabo utabuzi ibibagoye ugasanga ubundi kana karabizi akakubwira ati tugize gutya abantu bafise ikibazo bene iki bofashwa bogira ikintu bakuye muri iyi ndirimbo kikabafasha mu buzima bwabo rero usanga hari ivyumviro bitandukanye musicalement n'ivyumviro byoshikirizwa mu ndirimbo subject niyo nshatse kuvuga usanga nyene gukorera hamwe bifise akamaro yego twitege indirimbo yawe nshasha ryari apara ya collabo watubwira mutarasaba cyangwa batarabasa indirimbo yanje vuba name ndiyumvira kwiyongera akaririmbo k'urukundo kajanye na lo social mugabo apana Paul mama mugabo niko ndagategura kandi narakaririmbye mugabo ntiharagira ko ndakabaha ubu reka ndabe muri repertoire y'indirimbo bamaze gukora ndabe yo yishikiriwe no ndaba sindabitegura neza yego mugabo nyimba hari abantu bakora ariko baraturaba bagire commentaire basige muri commentaire eske barakumbuye kusubira kunyumva ko ndaririmba urukundo ego uvuze urukundo ni profane cyangwa ni oya urukundo miss yose ntishaka kuba profane
igihe cyose nta gihe na kimwe urukundo ruzigara rwa profane kubera urukundo d'abord ni Imana. Imana yacu ni urukundo. Rero hariho aspect y'urukundo y'ingo, donc ya lo social, usanga umuntu yatushije. Hari ikintu nkunda kuvuga, umuntu ari mu Mana cyangwa ari muri Kristo Yesu yinjiye mu bwami. Rero ubwo bwami nta bwami na bumwe butaba bufise amaspe yose. Buba bufise lo social, buba bufise politique, buba bufise economie, buba bufise ajya mu ministère yose asanzwe azwi mu bwami. Rero na twebwe hariho domaine politique. Nisho gituma ashobora kuririmba politique ntishobora gusa na zijya zindi zo ngaha mu isi mugabo iba ari politique, tuba dufise ukuntu twabibona. Kandi ugiye kuraba na Bible, usomye na Bible urabona ko Imana yari Imana iguiding abantu kuba abami. Ugasanga n'umwami arongoye nation. Rero haba hariho wisdom ijanye no kurongora. Rero nk'umwana w'Imana ndashobora guhabwa ikintu kijanye n'uburongozi bw'ingene barongora abantu. Rero ndashobora kukiririmba. Abantu benshi baca bibaza ngo naririmbye canke nagiye muri domaine ntasanzwe ndimwo, canke ugasanga ijambo ry'Imana rirerekana neza ko Imana yo nyene ubwayo ariyo yahezagiye Adam na Eva kugira ngo bashobore kubana. Donc ugasanga iyo aspect abantu ntibashaka yuko abakristo bayivuga, alors que Imana yacu yo nyene yipermesse guhezagira ubugeni bwa Adam na Eva. Rero ugasanga ugombye kwinjira muri iyo domaine, abantu benshi baciye bibaza ngo urataye intumbero. Ni Imana nayo nyene yarinjiye muri ayo madomaine. Abakizwa turagira mariage, abakizwa turemerewe gukora ikintu cyaco cyose kidahushanije n'ijambo ry'Imana. Kubwa rero uririmbye urukundo ntuzobutaye umurongo. Oyaye nubwo hariho ibintu byinshi jewe nkeneye ko abantu benshi bamenya vraiment kubijanye n'urukundo, kandi Imana bihawe n'Imana. Yego. Urumva rero sinobabanira vraiment nzoba twinshi kandi yego. Nuko taravyumvira neza gira ni vuba gose ko umva ko nababi. Kuvyumvira niko navyumvira kandi narayikoze. Irimbira hari. Yaraheze. Yego. Yaraheze kandi ndizera yuko bazoyiryoherereko. Gusa nyene ntizo birimo ngo Yesu what no. Kandi ubutumwa bwiza si Yesu gusa. Ni Yesu mugabo urashaka kumudevelop utamuvuze mu izina. Kubera nka twebwe twizera ko turi abantu bahimbaza bagira praise and worship. Worship no kuvuga data, no kuvuga Imana, kuyivuga amazina yose yitwa canke amaspe yose yayo. Mugabo praise no kuvuga ibikorwa by'intoke zayo. No gushemagiza ufatiye ku bikorwa Imana yakoze. Rero hari ibikorwa byinshi nubwo uvuga ati mbega umusozi nge nari mwiza uri kurashemagiza Imana, kuko ubwo bwiza si bo wabwihaye, wabuhawe n'Imana. Rero ushemagije ikintu cyose Imana yakoze ubu uri kurayishemagiza. Rero numva umenga nawe urabizi yuko mvuze nti ndavye ikiganiro mwa postinze nkavuga nti mbega ikiganiro ciza, urumva yuko uca wiyumvamwo. Yego. Uca wiyumvamwo. Rero n'Imana hariho amaspe uyivuga ko utarinze kuyivuga uyitumbereye ukaba uri kurayivuga kandi ukaba uri kurayihimbaza. Landry, mugora hezangira afisa akaja mubwira abagukurikirana cyane bakunda ibikorwa byawe byo kuri nahaza no gutazira Imana. Ego nagomba ndababwire nti mubandaye munkurikirana ndacafise ibintu byinshi byo kubahereza. Imana yarampaye impano yo kuririmba no kwandika indirimbo. Rero bangume hafi, bagume bankurikirana, abatari bari bwamenye, atari bwande couvre bagende kuri channel yanje ya YouTube bandika Landry Perkin official, barabe indirimbo zanje maze gukora kandi bagire subscribe kuko hari ibindi byinshi ngiye kuza mu nkomezisha. Ngiye kuza mu nkomezisha niko kajamuro batekerera abantu baza kubona kino kiganiro ndiko ndaza kandi ndiko ndaza mu nkomezi shasha. Yego.
nuko reka dushime namwe kumara tukwikana kuri K90 TV aho rero twari kumwe na Landry Perkin umuririmbyi w'indirimbo zo kwinaza Imana zitari zo zonyene gusa ndetse n'izindi zihiyagiza ibikorwa byayo nuko rero tubashimire mugire subscribe na like kuri no video kugira ngo kandi muce mugira mwugurura ako gakengero kugira ngo muze muraronka n'ibindi biganiro byinshi byiza tubashikiriza muduha na feedback muri commentaire nko mwabasavye yabibasavye Landry mumubwira ati mbega muri fuzo yinde ndirimbo yiwe nshasha muko murakoze